Shalom, ndabakunda cyane mwene muhora mukurikana ibiganiro byacu. Reka mbifurize umunsi mwiza umugisha. Ngiye kubabwira hejuru y'ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'ijambo ry'Imana, ubushobozi bw'isezerano, ubushobozi buhagaze mu ijambo ry'Umwami. Dusome mu gitabo cyo guharura kubara igice cya 23 umurongo wa 19. Ni umurongo abantu benshi bazi kandi mwiza cyane. Aravuga ngo erega Imana si umuntu ngwibeshe. Haleluya. Erega Imana si umuntu ngwibeshe. Hari igihe abantu babesha. Hari igihe abantu bavuga babwira abantu ibintu ntibabishitse. Ariko Imana yacu si umuntu ngwibeshe. Umva, kandi si umwana w'umuntu ngo yisubiremo. Ibyo yavuze mbega ntizobikora. Ibyo yashinze ntizobishitsa. Imana si umuntu ngwibeshe. Hari ijambo Imana yakubwiye, umva, iri inyuma yaryo kugira ngo irishitse. Tukiri ngaha, Sara Imana imaze kuba isezerano ryo kuzobyara umwana na Abrahamu. Byatwaye imyaka. Sara kugeza igihe atabaka ikize ibyo. Kugeza igihe amubwira ngo genda uje kurara n'incoke yanje umwana azovuka ari wazoragwa ibyawe. Twebwe ntibigikunze. Ariko Imana si umuntu. Igitondo kimwe Sara yarasamye. Igitondo kimwe Sara yaririmbye. Aravuga ngo uhora warantwengeje kandi abazobyumva bazotwenga kanje. Imana si umuntu ngwibeshe. Hari icyo Imana yakubwiye izagisohoza, izagishitsa, bizakunda. Haleluya. Si umuntu ngwibeshe kandi si umwana w'umuntu ngo yisubireho. Hari igihe umuntu aza guhikinda akagisubiraho. Niko bimeze. Hari umuntu arashaka guhikinda, arashaka kuguha gift, arashaka akagisubiraho kubera ari umwana w'umuntu. Ariko nimba ari cyo Umwami yakubwiye, haleluya, azokigusohoreza igitondo kimwe. Uzoririmba ishimwe nawe. Shishikara kwizera ijambo Yesu yakubwiye. Shira umutima wawe ku ijambo Yesu yakubwiye. Salomo yaravyanditse ngo ushira umutima ku ijambo azogira amahirwe. Erega Imana si umuntu ngwibeshe kandi si umwana w'umuntu ngo yisubireho. Ibyo yavuze mbega ntizobikora. Ibyo yashinze mbega ntizobishitsa. Raba n'abariwe kubahezagira nayo yarabahezagiye, naje sinshobora kubihindura. Haleluya. Bavandimwe, uzudeklara kuri umunyamugisha. Twarahezagiwe imihezagiro yose y'ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Turi abanyamugisha twamenye Yesu. N'abariwe kubahezagira nayo yarabahezagiye. Byuko udeklara umugisha w'Imana. Reka Satani ndakuganirize ngo byaranze, aha byaranze, aha ntibikunda. Umva, uri umunyamugisha n'abariwe kubahezagira nayo yarabahezagiye, nanje sinshobora kubihindura. Amen. Uri umunyamugisha wowe uri kurankurikirana. Byuka udeklara rino jambo uvuge ngo Mana ndi umunyamugisha, nahezagiye imihezagiro yose y'ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Hari ubushobozi mu ijambo ry'Umwami. Igitabo cy'Abaroma igice cya 4 umurongo wa 20 aravuga ngo ariko yiyumvira icyo Imana yamusezeraniye. Ariko yiyumviriye icyo Imana yamusezeraniye. Ntiyakekeranijwe no kutizera. Haleluya. Ariko aremeshwa cyane no kwizera. Ahesha Imana icubahiro. Aremeshwa cyane no kwizera. Mukundwa, uremeshwe cyane n'umutima wizera. Yiyumviriye ko ari Imana yabivuze. Yiyumviriye ko ari Imana yabivuze. Imana yacu izibivuga igashitsa. Imana yacu izisohoza icyo yasezeraniye. Yiyumviriye, ariko yiyumviriye icyo Imana yamusezeraniye. Ntiyakekerejwe no kutizera. Aremeshwa cyane no kwizera. Ahesha Imana icubahiro. Amen. Haleluya. Ahesha Imana icubahiro. Amenya neza adakekeranya yuko icyo yasezeranye ishobora no kugikora. Bene data, izogikora. Cyakindi yakubwiye izogikora. Umva, ushishikara watura ijambo ry'Umwami. Ushishikara wizera ijambo ry'Umwami. Narakuze umuvuga butumwa mwavuze muri no minsi. Numva ndanezerewe gose. Haleluya. Aravuga ngo bene data, murabona inosi y'umwijima bakoresha amajambo. Inosi y'umwijima bakoresha amajambo. Ibintu byose bagenda bakura abapfumu n'abarozi bakoresha amajambo. Mureke ndakuzo dukoresha ibyanditswe kugira ngo tuvugurure ikinyoma cyabo. Twebwe dufite ijambo ryahanuwe rirusha yandi yose gukomera. Muzo mugize neza nimwareshera ku imitima n'ikitara ryakira hacu z'umwijima.
ijambo riza rishyika mu mwijima itara rikaka. Haleluya. Yavuze ngo hano yavuze gute? Yavuze ngo aravuga amenya neza adakekeranya. Umva dukaza ukekeranya ijambo ry'umwami rifite ubushobozi. Amen. Yuko icyo yasezeraniye ishobora no kugikora. Hari icyo Imana yakubwiye izogikora. Azakora byose neza. Haleluya. Ndakunda uyu murongo cyane uzuvuga ngo azakora byose neza. Yasohoye umuntu ngo amukora mu matwi, amukora ku rurimi, ntiyumvaga kandi ntiyavuga, ngo amugarukana amateraniro ngo ariko aravuga, ngo abantu bamuravye ngo baravuga ngo byose abikora neza. Yesu azabikora byose neza. Shishikara kuba mu ijambo ryiwe, ushishikare kwatura ijambo rye, azabikora byose neza. Oh, haleluya. Umurongo wa igice cya 37 mu gitabo cya Luka aravuga ngo kuko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Ijambo ryose Imana yavuze rifite ububasha. Haleluya. Iyivuze biraba, yategeka birakomera. Kuko atajambo riva ku Mana ribura ububasha. Ijambo ryose Imana ivuga rirafite ububasha. Bene data, turafite ijambo. Iyo Bibiliya yawe ni ijambo twabwiwe n'umwami rifite ububasha. Kuko atajambo riva ku Mana ribura ububasha. Umurongo wa 45 kavuga ngo kandi hayigo wowe wizeye kuko ibyo wabwiwe n'umwami Imana bizoshika. Hari ibyo umwami yakubwiye bizashika. Tukekerane. Umva, Satani ntakuzane impemu yo gukekeranya, yo kubona ko bitazokunda. Erega Imana Sumuntu Ngwimeshe, Sumwana w'umuntu. Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Mu Baheburayo 11 umurongo wa 11 haravuga ngo ukwizera niko kwatumye Sara ashobozwa gusama inda naho yari yaraciye, kuko yiyumvire yuko yasezeranye ariyo kwizegwa. Twizeye Imana yisezeranye niyo kwizegwa, irashitsa ico yavuze. Kuko Sumwana w'umuntu ngo Yisubireho. Hari icyo Imana yakubwiye, shishikara umutima wizera, reka gukekeranya. Haleluya. Shishikara kwatura ibyizigiro byacu. Mu Baheburayo haravuga ngo dukomeze kwatura ibyizigiro byacu kuko yasezeranye ariyo kwizegwa. Haleluya. Haracyariho umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Kandi uwo mutima w'imbabazi ngo ni wuzu utuma umutwenzi uturasira uvuye mu ijuru. Ni utuma umutwenzi uturasira uvuye mu ijuru. Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Imana Sumuntu Ngwimeshe kandi Sumwana w'umuntu ngo Yisubireko. Imana Sumuntu Ngwimeshe kandi Sumwana w'umuntu ngo Yisubireko. Icyo yakubwiye izogishikana. Uzoririmba nawe uzoshima. Yesu aguha umugisha. Reka ngusengere. Imana igusoreze icyo yakubwiye. Turagukunda Yesu. Haleluya. Turi umuntu, abantu bazababesha, abantu bazabisubiraho, abantu. Ariko wowe turi umuntu ngo Wisubireko, ico wavuze uzogishikana. Haleluya. Turagukunda Yesu. Ndasenze natura rino jambo kuri uyu muvandi muri kurankurikirana. Haleluya. Ico wamubwiye umukoreye igitangaza, umuremera ishimwe mwana, uremera ishimwe ubuzima bwiwe, uremera ishimwe urwo gwiwe, umuremera ishimwe. Urakoze cyane Kristo Yesu mwana w'Imana nzima. Oh, haleluya. Ndasenze Mana uri inyuma y'ijambo ryawe. Wavuze ngo nta jambo. Haleluya. Hahigo wizeye kuko icyo wabwiwe n'umwami Imana kizoshika. Ndasengeye uriya muntu Mana kiri wamubwiye ukimusohoreze. Muri kuno kwezi abona indirimbo sha. Muri kuno kwezi nawe aririmba ishimwe Mana. Urakoze. Ishobora kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaheza umugisha. Mugira umunsi mwiza wo gukorerwa ibitangaza. Mana.